bitwa ngo bariko barasenga numva mfise umubabaro w'abantu bibesha bariko baratakaza umwanya bariko bararuhira ubusa batanga ibigira cumi batanga amashikanya bakorera Imana bubaka insengero ariko iherezo ryabo ikazoba rya gihenomu ndakubwiza ukuri ibyo bigira cumi vyawe urashaka kubihebe Imana ntizohomba kuko watanga ibigira cumi iherezo ryawe rikazoba iryo kuja muri gihenomu iyo bara magogwa itakuwa ni mateso makubwa mariki itasaidia kunguka kufaidika ibintu byose byo mwisi ugahomba ubukisha ukoteze uzima milele ndabaye mwasi wanyu ndabaye mwasi wanyu nimekwadui wenu naho mwari kumbwira tubaye wo mugatora amabuye mukantera sinohindura siki naho muntera amabuye sinohindura intumbero naho muntera amabuye ntabwo nohindura intumbero oya nukuri kose sinokundana n'umuntu ariko araja muri gihenomu wa mugabo we witirirwa ko ufise ukaba ufise umugore nutamubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana umuhindukira akakiza kandi mukazoja mw'ijuru akaja muri gihenomu nta rukundo muzoba mufite muzoba mwariko murabesha wa mugore we ufise umugabo adakijijwe ntumusengere uri kurarira umuhindukirize kuri Kristo nta rukundo mufite wokundana n'umuntu gute ariko araja muri gihenomu nawe kuraja mw'ijuru nimuri kuraja mw'ijuru iramarira icuye kibire gushika uhindukije uwo mukundana muzomujane mw'ijuru uwo nibwo rukundo nibuka amasengesho menshi nasengeye madamu wanje kugira ngo ahinduke nawe ico gihe yari umukozi wa Antikristo yari mu buryarya bwinshi yarambesha cane imyaka indwi tubana ariko araja muri gihenomu ariko nagize amafungo menshi bisonzesha ndafukama cane kugira ngo ntibishoboke umudamu wanje ko yoja muri gihenomu kandi ndabibona kandi n'umukozi w'Imana hegerezwa kurira nasenga Imana mushika ahindutse hegerezwa kurwana n'impwemu iri muri we iriko iramukoresha ivyaha kugeza amenye yaje kandi ndashima Imana iyo mpemu yaratsinzwe uyu munsi tubana n'abana b'Imana nico gituma ntatinya kubivuga haleluya hamusi yambereye shetani arambera inzoka ikomeye cane turabana imyaka indwi ndi mu magoba akomeye ndi mu gahinda gakomeye ariko nkavuga ngo Mana sinzopfe nabo bazopfe ataramenya Imana ndashima Imana kandi ico gihe yari mu nzu y'Imana yari umuririmbyi aririmbira Imana mu buryarya aririmbira Imana mu buryarya hano barahari n'ishengero hano barahari ari hano mu buryarya gusa abakozi ba Antikristo baruzuye hano Imana idutaba Mana we bariraba barepata izina rivuga ngo kwihana girira imbabazi abantu bose baba mw'ishengero izina rijane n'umuntu nimba bari muri repata ishengero ryo kwihana bariraba abantu bari mw'ishengero ry'ukuri rihane bamenye iyo baje bahindukirira Umwami bakorera Imana y'ukuri bariraba basengesho ryaje aba bantu bose tagomba kuzobana nabo mu gihugu cyo mw'ijuru bariraba shetani n'abantu hawe kandi bo basiziwe bariraba umuntu wese ari iki kibanza yereka ikibereye tagomba ko acika umuriro ni mubi cyane umuriro ni mubi bariraba niba barakamagaye ukagira umukozi wawe shiraho ibishoboka byose abantu bazobana nawe mu gihugu cyo mw'ijuru hili ni ombi langu. Aiko nawe ubisabwa ko ari ukora. Nawe unapasha fanya kilingi nzima na mwintaba. Mimi na msimu mwanise. Nze mbone muri mu gihugu cyo mw'ijuru. Nione ni muko katika cyane. Aiko birasabwa ko nawe hari ukora. Unapaswa no ufanye agakiza niki? Wokovu ni nini? Supatura ngo muko babivuga ngo iyo wakiye Yesu munapokea. Umwami n'umukiza. Bwana mukozi. Ukama kawe. Umukinywa cyako. Ngo ushitse mw'ijuru. Ngo tumefika mbinguni. Reka n'umukijijwe. Tumekoko. Oya. Iyo ni intambukiyo.
ariko bisaba kugwana. Naomba pigania gakiza. Gwanira gakiza. Ibihe byose ugwanira gakiza. Mu kazi kawe gwanira gakiza. Mu rugo rwawe gwanira gakiza. Mu rusengero gwanira gakiza. Mu rudandazwa gwanira gakiza. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Inyigisho zimwe ona mafundisho mengine zabigira antikristo. Hao wanajifanya wajumbe wa Shetani. Antikristo. Hao wajumbe wa Shetani. Wanakubwira yuko wanakwambia hivi. Iyo umuntu akijijwe kama mtu ameokoka atasira guhura n'ingorane. Hao kutenda shida. Uyu muntu akijijwe bakakira Yesu mumwami mukiye kama na makosa. Chama mubitangaza. Eti kuomba mwijiza. Abona abakozi bantu. Hao ni wajumbe wa Shetani. Abona abakozi bantu. Wajumbe wa Antikristo. Uzohura n'ingorane. Wongera usibone. Wongera usibone. Wongera usibone. Wongera usibone. Ariko ikinezereza ni wahagarara neza. Abakristo abagwani kandi akabatabara. Cyane cyane iyo bahagaze neza. Kama anasema mambo vizuri. Lote pesike lote asante zote pesike. Hallelujah. Hapo wengine yavuze ngo Paulo ndiye gukora iki? Nataka kufanya mazuri na bikanitanga imbere. Lakini mabaya nitamu. Yesu kurapa kumaboni na tafsiri kandi nzanyizinza. Wow! Kwakira Yesu mumwami n'umukobwa bana kamukora. Umushitse mwijuru. Aho umutaguye urugamba. Naanza safi. Ko kurwana. Ya kupigana. Ariko kibereye. Lakini ukwiye kurwana unesha. Natapigana ushindi. Inyigisho za Antikristo. Zinaborera muyo wati Yesu mumwami n'umukobwa. Yesu kamwe n'umukobwa. Yesu ubutunzi. Unapata. Nitwa n'ubutunzi. Ubutunzi bwa mbere. Ukamerwa n'Imana. Kubaliwa na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Oya hallelujah. Nitwa ubutunzi bwa mbere. Leo utajiriwa. Ariko nibisigura ngo uzogwana. Utapigana warakiye Yesu. Petero yarafise igisata alikuwa na kijisho yagendana yaravuga ibitangaza n'ibimenyetso. Petero yakoreshwa Paulo byari ibitangaza bikomeye mukiza yacu yagenda mu gisata yarasenga Bana we iribaza no kubera iki bandi ngabasengera bagakira ariko jewe simbi Imana yakimubwira ngo umuntu bwanjye neema yangu uraguhagisha inakutosha umuntu bwanjye neema yangu uraguhagisha inakutosha hari kihe bishika para wakati unafika umusongo Mungu anakupa ukiendana hivyo unatembea kukume hafi yake kandi ukayisenga karibu ya Mungu ikaguha umusongo inakupatia ikaguha bukeni inakupatia ukibonye yuko utunze uyu munsi utazogaruka utakabukatira kukana kugira ngo banze ukure umugabo mugakiza ukabigumamo unaishi benshi rero wengi sasa naho baca batera Imana wengine sasa ngo narihanye sasa nimetuma none nta Mana yabo hata Mungu narasenze Mana nta kintu nayibo usijaona yo izoguha umukati atakupa mukati iguhe nijojo akupatia iguhe nibisu akupatia biskuti ariko hirya yeje lakini kesho izoguha kantu karura kwa uchungu gahekenye tafune ugahekera ugatafune izobanze kunezereza igukorera kabongo igwena kabiswe ariko hirya lakini kesho izoguha gatanu karura anapataka kitu kakidogo akakininde akakininde kandi umukristo tena mukristo ngo kwitari akibivuye mimi namwacha uyivuye ko unamwacha wende wapi Shetani wewe wazoguhisha Shetani atakupa nini wewe akubikiye ibyago na bana kwa matatizo na shida kuri kuna muvako Yesu kumuvako Yesu na mwana Shetani ugiye gukora Shetani utapata bali ibyago na magogo na matatizo kwa marira y'ibihe byose na machozi ya Mungu musambanyi Mungu mubaregwe Shetani azoguhisha Shetani akupe nini Yesu adufashe Kuna kuna strategy. Alitwa mbona wakozi wanaitwa Antikristo wajumbe wa Antikristo wanatumikisha. Anakugira yuko kijijwe yote kabisa kweli. Ikisho zimwe mafundisho moja Antikristo akoresha. Sasa abakozi biiti na Antikristo watumishi wanajitia avuga ngo turi mu gihe cy'ubuntu. Tuko mu kazi za neema. Turi mu buntu gusa. Neema tu. N'ubuntu gusa. Ni neema tu. Azokubwira ngo atakwambia hivi. Yes. Yaratanze umuntu. Ameleta cyose byararangiye. Yote yamekwisha. Akindi gisiga. Hakuna kitu kinabaki. Turi mu bihe by'ubuntu gusa. Kwenye kazi za neema. Naho bosamba. Hata uzima. Turi mu bihe by'ubuntu. Etiwonya kazi. Hanazokubarira ngo. Tena takwambia. Yarangije byose ku musaraba. Amemaliza cyo musaraba. Yarangije iki? Amemaliza nini? Yarangije ibyaha. Nimomeze z'ibyaha. Yarangije ibyago by'abantu bihanye. Ariko nagomba kubarira. Lakini atari kwambia. Yavuze ko nibaja mu byaha. Sema kueleza mbili. Hari mu byaha
dhambi. Moyana birangije byose. Eteme maliza sambana yarabirangije byose. Amekwisha yote. Torekwa yarabirangije byose. Lewe yamekwisha yote. Gica yarabirangije byose. Roga yarabirangije byose. Amekwisha yote. Barakubesha. Wamekudanganya. Abona abakozi ba Antikristo. Hao ni wajumbe wa bagomba kugumiza abantu mu byaha. Hawache watu za baguma barekera abantu mu byaha kugira ngo inzambi zovuge abo bantu batamenye ukuri yabitangaza aho bari bavyumva umuntu atari karavuga igikorwa cya misyo ya Kristo atari karakura abantu mu byaha uwo ni umukozi wa Antikristo uri karazimiza ari karazimiza Biblia ivuga ngo hariya muri Matayo igice cyawo cya 28 ku murongo waho wa 13 Yesu abwira abigishwa genda mubwire amahanga abantu bose bahindukire mubabwire ubutumwa bwiza bw'ubwami bihane babatizwe bababigishwa ba Yesu. Iyo niyo misiyo ya Yesu, guhindukiriza abantu mugakiza agakiza. Iyo turiko turavuga agakiza ntabwo ari idini ry'abarokore cyangwa idini ry'abakiza cyangwa repentance cyangwa ayo madini atandukanye. Oya, agakiza bisigura ngo ni Yesu yaje gukiza abantu ibyaha. Mbega waba warakijije? Wakijijwe iki? Umeokoka nini? Wakijijwe iki? Uliokoka nini? Waba warakijijwe? Kama uliokoka tegetswe kuvuga ko wakijijwe cyane. Unapaswa kujua dhambi uliokoka. Waba warakijijwe? Kama uliokoka Cha mbere cyo gukizwa cha kwanza ni ibyaha. Ni dhambi uliokoka. Nguvu za kuba waratsinesheje ukaba ugikora ibyaha. Kama unasema fanya ubwoba numvise ubwoba. Mimi niko naoga. Biblia imarira ngo Biblia inaniambia ukora icyaha wese dhambi yote ni wa shetani. Ni wa shetani. Biblia ngo ukora icyaha tunasema atendaye dhambi ni wa mugwanizi. Ni wa yule adui. Ukora icyaha wese atendaye dhambi ni wa mugwanizi. Ni wa yule adui. Imana tubabarire cyane. Bwana tusaidie. Ukora icyaha wese atendaye dhambi ni wa mugwanizi. Ni wa yule adui. None sasa wakijijwe umeokoka nini? Niba warakijijwe kama umeokoka ukwiye gushingira hapa. Unapaswa shuhudia kavuga ibyaha wahe. Unasema ile dhambi uzoba warakijijwe ndio pale umeokoka. Ubujyaga unafi shetani akoresha. Shetani atumikisha. Imana idufashe. Bwana tusaidie. Hiyo ni strategy. Hiyo ni ujanja. Imana idufashe. Bwana tusaidie. Hallelujah. Amen. Inyigisho mafundisho za Antikristo za mpinga Kristo. Benshi batubwira ko wenyewe wanakwambia Yesu atari Imana. Yesu eti si Mungu. Atari n'umwana w'Imana. Si mwana wa Mungu. Inyigisho za Antikristo. Hiyo mafundisho ya Antikristo. Hizo inyigisho za Antikristo. Mafundisho ya Antikristo. Yasubiye kubitangaza. Na itangazia tena. Hiyo inyigisho za Antikristo. Hizo ni mafundisho za abantu bose bavuga ko watoto na Yesu atari Imana. Yesu si Mungu. Atari n'umwana w'Imana. Si mwana wa Mungu. Biblia irabivuga. Hariya muri Yohana. Pale kwa Yohana. Muri Yohana. Kwa Yohana. Icyapa cya mbere cya Yohana. Barua kwanza Yohana. Igice cya mbere. Sura ya kwanza. Umurongo wa mstari wa avuga ngo jambo wanasema yamye ari Imana. Alikuwa Mungu. Kandi uwo jambo ni Yesu Kristo. Haleluya. Ngo mubyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Yariho nimba yaga mu buryo bwo kuvuka akicisha bugufi ariko Yesu yabeho mu ijuru. Haleluya. Umiriza neza. Igihe Imana yagira umugambi wo kuba wakati Mungu alifanya mpango wa kuumba Imana usome hadi mitanguri. Soma pale kitabu. Usanga Imana ivuga ngo unaona Mungu alikuwa tureme umuntu asana afanana mwishusho kwa sura yetu. Yakubashije na kulibaza ku Imana yavuga ngo tureme yabwira abantu yabwira abantu yari Imana irikirabwira Yesu ngo tureme hamwe na mpebu yera ngo tureme bari abantu batatu. Imana irababarira ngo ingo tureme umuntu mwishusho yacu asena afanane na. Haleluya. Bisimura mu Imana yamyeho Yesu yamariba. Wepo ni Mungu. Urazi icyo Yesu unajua yeye mkata Yesu yaza mu mupara angekuja akabona korotse akarashitse ngo akacatamba gukora ibitangaza anaanza kufanya miujiza. Bamwise ko ari shetani. Balimwambia kama shetani. Babitaka akoreshwa na shetani. Yatawe na Maria hamwe na Yosefu akoresha ibitangaza. Iyo babona muparanga bavuga ati igisigo cyakorotse kiva hejuru twarakibonye ntituzi yo kiva akunda kundima. Haleluya. Baramupinze kandi yavukiye muri bo akurana nabo akorerwa ibitangaza harakandi yaza nk'umupara. Inyigisho za Antikristo
bafundisha zivuga ko Kristo Yesu anasema Kristo atari Imana, eti si Mungu, atari n'umwana si w'Imana. mwana wa Mungu. Izo ni inyigisho Hizo ni mafundisho za Antikristo. za wajumbe wa shetani. Haleluya. Amen. Bali dufashe. Niba habatumba haleluya. Nani tutabara? Bwana tusaidie. Tusomera Yohana. Tusomee Yohana. Cheta cha mbere cha Yohana. Barua ya kwanza ya Yohana. Kane uhereye ku murongo wa mbere. Ine mstari wa kwanza. Isezerano rishya. Gusuzuma abavugishwa n'Imana ko ari ab'ukuri. Abo nkunda nimwemere impemu zose, ariko mugerageze impemu uko zavuye ku Mana, kuko bigira abavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Barahari nabo bariko baravuga ivyo tubabwiye. Iki aba arico kibamenyesha mwemu w'Imana. Impemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi impemu yose itatura Yesu ityo niba yavuye ku Mana, kandi iyo mwemu iba ari Antikristo. Iyo mwumvise kwizoza kandi n'ubu iramaze gushika mu isi, mweho murabava ku Mana bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Abo n'abava mu isi nico gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Tweho turabava ku Mana, uwuzi Imana aratwumvira, uwutava ku Mana ntatwumvira. Ico nico kitumenyesha impemu y'ukuri n'imwemu izimiza. Amen. Ukomera amashyi. Shangiliye Bwana makofi. Haleluya. Amen. N'ubu Antikristo ariko Na jipiga Kristo anafanya. kandi ariko arazimiza abantu. Ilikuwa kupoteza watu. Kandi abo Tena bavuga iby'isi wanasema n'ab'isi nyene, ni wa dunia tu. n'ab'isi Ni wa dunia. Nabo bazogumiza abantu mu isi. Na watabakisha Bashaka kubyo mu isi. wanataka Kukarabisi. kwa sababu ni wa dunia. Mani dufashe cyane. Wanatusaidia. Antikristo Mpiga Kristo. ariko arazimiza abantu Wanapoteza watu. mu rwego rukomeye. Katika hali Erega Antikristo Huyo Antikristo. nababwiye ngo ntazoza Nimwambia hata uko Yesu kama vile yaje mwiba amekuja kwa siri. niko na Antikristo ategekwa kuja mwibanga. Anapaswa kuja kwa siri. Aze mwibanga Anakuja kwa siri. azimize benshi. Apoteze watu. Iyo usomye Ukisoma. hariya muri Matayo Katika igice cyaho cya 24 20 usanga havuga ibimenyetso byerekana dalili ya ukugaruka k'umwami Yesu. wanaonyesha kurudi kwa Yesu adufashe cyane. Bavuga ngo mube maso Alisema kesho kuko Kristo Yesu kwa Kristo Yesu atazoza kwakure kimana kutaraba ile bana benshi wengi bazokwigira abavugishwa n'Imana, manabii ariko kandi lakini ngo ntibazoba aribo, lakini hawatakuwa kweli. mbere ngo bazokoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso, ariko abo bazoba batavuye ku Mana. Wao kutoka kwa Mungu. Dufashe cyane. Bwana tusaidie. Oya, haleluya. Haleluya. Abo bantu Hao watu ntibavuga ko umuriro uhari, hawasemi moto huko. ntabwo bavuga ko hari umuriro, Hawasemi kujeni. ntibavuga ko abantu bazosha, Hawasemi kama abanyabyaha bazosha. eti wenye zambi. Oya, Hapana. nta muriro ubaho. Hakuna moto. Uzokumva batigera bavuga ko hari umuriro, Umepakwa moto hapa. bagerageza kuvuga ibintu Wanasema ko mengine. Imana igize neza, Kwa Mungu ko anafanya. Imana ije gutabara Kwa Mungu anakuja n'ibyo bihe byose, Hizo nyakati. ariko umuriro Lakini moto. n'umunyabyaha n'ingaruka ziwe ibyo ntibazobikorako. Abo bantu uzobatinya, Hao watu waogope. abo bantu uzobahunga, Watu kama wao kimbie. abo bantu uzobahunga, Wakimbie. abantu batavuga ijuru, Watu waseme batavuga ingaruka y'abanyabyaha, abo bantu uzobahunge. wakimbie. Bariko bakujana mu isi, bakujana kwa Shetani. Haleluya. Amen. Ariko Bibiliya Lakini yambariye ngo mweho Niambie muri ab'ijuru, kandi uri mwebwe aruturi muri bo. Imana ishimwe abakiriye Yesu n'abamenye mpemu ye, arabwira ngo ibicaha abo ni ab'ijuru. Hao ni watu wa mbinguni. Ikimenyetso Dalili uzotangura kumva urwana utaelewa no kunesha icyaha. kushinda zaidi. Wumva urwana no kunesha icyaha. Igihe cyose uzogwana no kunesha icyaha kandi ukumva utegerezwa kukinesha, umenye ngo mpemu yera ari muri wewe. Mtakatifu ndani mwako. Haleluya. Umenye ngo ni mpemu yera azokwereka icyaha. Mpemu yera ukuri akwereka icyaha kandi akaguha inkomezi zo kukinesha no kucyatura no kumaramaza Shetani. Icyo ni cyo kimenyetso cy'abantu barongorwa na mpemu Alama ya yera. watu wanaongozwa na Roho Mtakatifu.
Haleluya. Amen. Ikimenyetso Dalili. cy'abatarongorwa na mpemu yewe Wanaoro bagenda n'ivyaha wasongozwa bakabitembagara bakabigumamo. wanaziba Antikristo yaramaze gushika ameshafika ariko akoresha abakozi. Igiharuro cya Antikristo namba ya Antikristo ico gisigura iki? hiyo na tafsiri ni Reka turabe ico gisigura. acha tuangalie tafsiri yake Tuce tumenya iryo jambo. tutue neno hilo Soma hariya mu Bami ba mbere tumie pale kwa mfano igice cyaho ca 10 sura yake ya 10 umurongo wa 14 mstari wa 10 turabe ico Antikristo bisigura. tuangalie Antikristo ni Bambe ico 660 bisigura. namba 666 666 ila tafsiri nini Abami ba mbere wafalme wa kwanza igice ca 10 sura yake ya 10 umurongo wa 14 mstari wa 14 ariwo dusomera. urupapuro rw'397 mu isezerano rya kera. Ubutunzi bwa Salomo. Ego. Amazahabu yaza kwa Salomo mu mwaka Mikrofoni bagwe mikrofoni. Ukuriba kwayo kwashika itaranto 666 udashizemwo ayakwa abahanjuzi. Ugeza aho naho ushaka ugaheza ukageza abakeneye uraza kuhasoma. Hano hepfo hose havuga ubutunzi hapo bw'iwe. pote panasema utajiri wake Ijambo nashaka neno liko nataka 660 bisigura iki? Bisigura ikimenyetso cy'ubutunzi. sita na tafsiri utajiri Dusomere hepfo gatoye ku murongo wa 23 hapo 23 nshengiri ico mvuze. sema kitu Uko niko umwami Salomo yarusha abami bose bo mw'isi ubutunzi n'ubwenge. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Soma no ku murongo wa 24 24 soma Mu bihugu byose byo mw'isi hahora haza abagomba kubona Salomo no kumva ibyo avugishwa n'ubwenge Imana yashize mu mutima wiwe. Imana nishimwe. Bwana asifiwe. Yarayo majambo Ni hayo maneno igiharuro hii namba 666 igiharuro cy'ubutunzi ni namba ya utajiri isigura ikintu cy'ugitunze. ila tafsiri utajiri Uyu Salomo yari umukire akomeye cyane. utajiri mkubwa Usomye iki gice cyose uzobona ubutunzi bwiwe. utajiri wake Yari ku rugero rero ubutunzi bukomeye. level kubwa sana Urabona ahantu dusomye hapa tunasoma hepfo gato havuga ngo uko niko abami bose b'ibihugu byose bava mu bihugu byose bajya kuraba Salomo kuko yari umuntu atunze. Niko na Antikristo igomba gufata isi yose ibihugu byose azokoreramo igiharuro cy'ubutunzi. Uyu Antikristo ni shetani yigira umuntu kandi uwo muntu n'umutunzi ntituramumenya neza ariko arahari kandi ariko arakora ariko aratanga ubutunzi. No muri iki gihe hariyo amashengero yabo bamwe barigaragaza abandi ntibigaragaza ariko arakora. Akarorero uzosanga hariho babandi bitwa ngo n'abagabo barongorana ku bagabo cyangwa abagore ku bagore bariya bahindura icyo Imana yasizeho umugabo n'umugore. Ariko Antikristo aravuga ko tutegerezwa gupima aba bantu abagabo baribo batwarana n'abagore baribo batwarana kandi iryo shirahamwe riko rirakora kandi ritanga amafaranga ku babikora babaha amahera menshi kandi n'ubu bariko barakora kandi ku isi yose bariko barakora kandi bakora mu ibanga mu bihugu bimwe bimwe baramaze kubemerera ko bakora ku mugaragaro mbere n'abapasitori baramaze kubaho babashingira ku mugaragaro kandi abo babaha amafaranga menshi. Ni ishirahamwe ry'ubutunzi bukomeye n'umuntu ari mu ibanga atanga amafaranga akomeye cyane kugira ngo azimize icyo Imana yavuze ko umugabo n'umugore bategerezwa kubana. Wowe kubera aza kwiga iby'Imana ashaka umugabo ku wundi kandi kugira abantu babikore bazohabwa amafaranga watapewa pesa nyingi.